ndavuga mana urabesha waravugiye mu bantu yuko Hope azokira none ubu nyene agiye mu bitaro gute kwera yararemvye cyane sinigeze nezerwa muri iyo myaka 2 yose sinigeze nezerwa n'umunsi numwe kubera umwana wanje yamagwaragurika nama ndi mu bitaro naragirisha avu n'abantu bose ico gihe narashwana n'abantu bose mwagurishije igitanda mu ryamako ni matera n'intebe twasigaranye itapi yonyene niyo twasigaranye mu nzu narimvira ko azogira n'igihe tugurishe n'impuzu twambara okay jewe nitwa Irakoze Lydia kandi nkaba nitwa Mama Hope umwana wanje ubu unyara kwije imyaka 5 yahora gwayo umutima rero Bon Samaritain nibo bamfashije baramutwara hanze ukagaruka yarakize nabimenya afise amezi 3 kubera igihe namuvyara je nabona umenga arakomeye nabona ntangorane nimwe afise ego mugabo rero amaze kwiza amezi 3 nca mbona umwana atanguye konda ahema nabi kandi yari ukuntu yashuha mu ijoro two guca ndamutwara kwa muganga baca bambwira ngo aragwaye umutima ndatangara sinari nzi yuko hari umwana yogwaye umutima sinari nzi yuko hari umwana avukana umutima rero narabibonye ku mwana wanje ndatangara narihebuye cyane kubera bakibimbwira umuganga yambwiye ngo abana bagwaye ingwara y'umutima kenshi ntibakura ngo nta n'umwaka bakwiza urumva yari amaze kubimbwira uko narihebuye cyane gose urumva n'umwana nyene yaje nari ndamukeneye nari ndamufitiye igishika hama bagaca bambwira ko agwaye ingwara y'umutima kandi bavuga yuko iyo ngwara idakira umwana ntakwiza umwaka narihebuye cyane vraiment bakibimbwira narihebuye vraiment ndashavurira n'Imana ndavuga nti Imana kubera iki waretse ndamuvyara nimba waruzi ko mava mvyara umwana azohava apfa mu nyuma narashavuye cyane narababaye biteye ubwoba agiye kuvugwa hanze afise imyaka 2 n'igice kubera urumva umuganga wa mbere namutwayeko niwo yambwiye ngo urumva ngo umwana ntashobora no gukwiza umwaka ngo abana mwe nabo ngo barapfa ngo rero ngo bisaba ko ngo urondera uburyo hakirikare ngo atarakwiza n'umwaka kugira ngo bamutware hanze avugwe kubera ngo agumye ngaha azopfa rero amaze kumbwira uko ndihebura cyane ndavuga none nzomutwara hanze bigenze gute barumva we yaciye ambwira uwo muganga kwanza yaciye ambwira ko hariho abandi bantu ngo bahora bazino ngo baje kuvura abantu ngo bagwaye imitima ngo mugabo ngo unye ntibaherutse acambwira ngo rindira ngo nzovugana nabo ngo nzoguhinyisho maze gutaha rero muhira niho uwundi mu mama yaciye ambwira ngo uragenda kwanza kurikira ngo barigeze kuvuga yuko bavura bagira ama operation abana bavukanye ingwara z'imitima ko ugenda rero kurikira ncambonana na Nyamuzangura Constante aramuraba nyene aramugirira ekokere acarambwira nyene ingene umutima we umeze rero mugabo ico namukundiye urya muganga we ntiyambwiye nk'uwa mbere yavuze nti ngo aba bana kweri ngo biragoye ko bakura mugabo ngo je ndizera yuko uyu wawe ngo kwazokura kandi azokira ngo mugabo rero ngo nagomba ndaguhuze n'abantu ngo bo bigufashamwo niko gucambwira yuko ngo nogenda kurondera Alexis Bon Samaritain arambwira aho no gusanga kwanza yaciye ampa nimero ya Alexis nyene uyu nyene turiko turavugana bayeho ubuzima bubi cyane gose urumva n'ubu ndavyibutse numva ngomba kurira nabayeho ubuzima bubi ntifuza no kongera kubamwo vraiment kubera ico gihe babimbwiye ego naragiye nyene kurondera Bon Samaritain turavugana ego nyene acambwira ngo ndarindira nyene muri ico gihe Hope yamarika aragwaragurika nta kwezi kwahera ntinjiye ibitaro nama ndi mu bitaro hari mu kwicumi na kabiri kubera Hope Alexis mwamamagaye mu kwa mbere mu kwicumi na kabiri haho rero Hope yararemvye cyane gose kwa naramutwaye kwa muganga bacambira ngo agwaye malaria rero nca mvuga Jesse bace bambwira ngo twinjire ibitaro ndavuga wapi sishobora kwinjira ibitaro
kubera le 30 ntegerezwa kuja gukesha ndiko ndashimira Imana. Hama muganga arambwira oya ni byiza ko kwinjira ibitaro, mugabo naranse le 30 nyene igeze ndagenda gukesha nyene nshimira Imana. Ndibuka ico gihe Hope yararemvye kweri, naho nagiye gusenga Hope yararemvye cane. Naza mbwira abantu bose mbonye kuri eglise ndababwira je mfise ingorane nini nimusengera umwana wanje Imana ikora igitangaza. Ego hama ndavyibuka neza minu igeze, abo bantu bose nabwiye baze kunsengera baraje bansanga aho nicaye baramusengera Hope, baravuga nti Imana igiye kubikora muri uyu mwaka nyene. Mugabo nararaba none Imana izobicishaye kugira Hope akire. Bukeye bwaho ndavyibuka je sinanafese, twaciye tuja mu bitaro na Hope. Twaciye tuja mu bitaro, ndavuga Mana urabesha waravugiye mu bantu yuko Hope azokira, none ubu nyene agiye mu bitaro gute? Kwera yararemvye cane, yarashuha ku buryo nanje ndi ruhande yiwe nashuha. Ca ndamutwara mu bitaro, ndamutwaye mu bitaro ibintu vyabaye muri ivyo bitaro n'ubu sindabitahura. Hope batanguye kumuvura yaravyimbye, sinzi imiti bari bamuteye ariyo, yaravyimbye aca arera kurya k'urupapuro, arera. Abantu bose baza kundaba bavaho bihebuye, bavuga ni Lydia nta mwana agifise, vraiment bose baza bihebuye. Rero ndaguma ngaho, nanje nari narabonye vraiment ko ata mwana nkifise, nari narihebuye. Ico gihe sinzopfa ndacibagiye, nararaba umwana wanje nkarira. Papa wewe yaraza ntiyinjira no kwinjira, yumvise ingero umwana ariko arahema, nta nubwo yinjira, nje namugumya. Ico gihe ni hatari, yaravyimbye. Abantu bakagerageza kundemesha, mugabo nkabona nabo bariko barandemesha oya. Ibere ryaramunani afise amezi 5 kura yaronka agaca agira impwemu nkeya. Rero ico gihe ndaguma ngaho, haca haza umuganga acambwira Mada, kubera ico gihe namutwaye muri prive, acabwira Mada uriko uratakaza amahera yawe y'ubusa, uyu mwana mutware muhira urindire ico Imana izokora. Camvuga yego vraiment umuntu ampanuye byo, kubera nari nabonye neza ko Hope yagiye, ntikari kakivuga, kari karavyimbye kera nk'urupapuro n'ukuri. Ndagenda muhira nyene ndicara ndarindira, ndavuga Mana ndarindiriye je ico uzokora, vraiment ndarindiriye nimba waremeye ko mvyara umwana agwaye akampangahisha uko, basi mutware hakiri kare. Nyene ndicara muhira ndarindira, n'imiti bari baranyandikiye kwa muganga narahagaritse kuyimuha n'ukuri kubera ishavu. Rero ndashima Imana muri ico gihe nyene gato uragize isengesho ngo Imana imuhamagara. Ego kubera nari ndushe nari umuntu sinigeze nezerwa muri iyo myaka 2 yose, sinigeze nezerwa n'umunsi n'umwe, kubera umwana wanje yamagwaragurika, nama ndi mu bitaro naragira ishavu n'abantu bose. Ico gihe narashwana n'abantu bose, nabona umengo nibo banteye izo ngorane, nivyo nabona jewe. Rero ndashavurira Imana hamwe n'imiti ihagarika. Ego narashavuye ndavuga nti none ko nabona imiti maze imyaka 2 ndamuha iyo miti nta nakimwe yamufasha, nivyo nabona jewe. Ndavuga nti aya mahera ndiko ndonona amahera yari kuzotunga n'uwundi mwana afise, reka basi ndabihebe byose, basi apfe. Ico gihe nyene ni Imana yacikora. Ndibuka hari le 20 cambona telefone ya Alexis Bon Samaritain, umutima uramvamwe, ndavuga ubu naho habaye iki? Ca numva urambwiye ngo mama Hope bemeye kumwakira mu Bufaransa, bemeye kumuvura. Ndibuka ico gihe naciye nta telefone hasi, ndakoma induru mu rupangu, abantu baraza, kubera abantu bose bababanyi bari bariteze ko umunsi umwe bazokumva nkomye induru gusa ndabahamagara ko Hope yapfuye. Bari baravyiteze ivyo bintu, bumvise rero nkomye induru baca baza bariruka bazi ko ari Hope yoba yagize ikibazo. Baraza mama baby nibiki Hope yabaye iki? Ndavuga wapi Hope arakomeye, ngo none nibiki kuri gukoma induru nkuko, kubera ka Hope karatinya abantu bavuga cyane. Abo nyene ndiko ndakoma induru nawe acatangura kurira, avuga mama Hope nibiki? Cyo nababwira Hope bemeye kumwakira mu Bufaransa, bemeye kumwakira.
duca turashima imana rero, ndashima imana mugabo ico gihe nararyohewe. Mu nyuma niho naciye ngira ikibazo ndibaza ingene nzosiga umwana wanje ndamureke agende wenyene. Uburyo ntibwangoye cyane vraiment, kubera ico gihe imana yarakoresheje abantu ntari nzi yuko bomfashije n'ukuri, imana yarabakoresheje. Jewe gusa ico nashaka bamwemerere gusa, bamwemerere, navuga nti amahera umuntu azopfuma yiba. Ntibigeze bishika mu burwayi bwa Hope ngo ufate ideni cyangwa ugurisha ibintu? Twarabigurishije nyene. Ico gihe nta n'intebe twari dufise, nta na kimwe twari dufise. Kwanza ibyo byose byashitse papa we atanakazi afise, urumva rero twaragurishije ku buryo tugurisha n'igitanda, ku buryo tugurisha n'imatera. Ibintu byose dufise ubu unye dutanguye kubirondera ubu aho Hope aviriye hanze. Mwagurishije igitanda muryamako n'imatera n'intebe, twasigaranye itapi yonyene niyo twasigaranye mu nzu. Narimvira ko hazogira n'igihe tugurisha n'impuzu twambara. Imana kubona yarazanye ababon Samaritain, kubera sinzi iyo batababo sinzi ingene byari kugenda. Byarangoye cyane, byarangoye. Alex amaze kumbwira yuko umwana tutazojana, nariyumvira ingene umwana azogenda wenyene bikansiga, kubera Hope nta muntu n'umwe yemerera ko amuterura atari jewe. Iyo myaka yose nije namwiterurira, nta n'umwe yemerera. Rero nkaca niyumvira ingene azojana n'abandi bantu atazi, nkavyumvira bikansiga. Mugabo Imana yaramfashije, vraiment yaramfashije. Ndibuka ngeze ku kibuga c'indege, Alex warambwiye ngo ukarira Hope nawe acarira. Kandi ndashimira Imana cyane. Hope twicaye hariya muri transit, twicaye nyene bariko barafungura n'urya muzungu nyene, ndabona ko Hope yamaze kumumenyera. Indege ikirashika, indege ishitse Alex ucuravuga ngo raba ngo indege ngo muza kugendamwo. Ca ndamubwira Hope mu Giswahili ko nta Kirundi yumva, ndambwira mama avenye mutaenda monjo ile kararyoherwa cyane, ntapandavyo kararyoherwa cyane urumva. Acaremera ko urya muzungu amuterura, canambwira utaenda nawe uyo muzungu, acaguma kuri urya muzungu aguma muteruye. Nigiye bagenda kurira indege, je nari nzi nti akaramukagiye n'abantu bose bari babizi yuko Hope akagenda mu Bufaransa, mama we baca bamutwara kwa Regenti. Urumva rero n'icyatumye ntasara, n'icyatumye ntagwara, nuko Hope nabonye umenga arabiryoherewe cyane. We nyene yaranseze, yambwiye mama bye naenda kupandavyo. Nca muntu umenga kararyohewe ntaco bikabwiye. Ndambwira mama unaniacha, aravuga yego mama bye. Kaca kajana n'uwo muzungu ntikigeze karira. Nico gituma nanje nigeze ndiraka, byarandemesheje cyane. Kubwiye ko nasubiye kuba umuntu ari uko mbonye Hope agarutse. Nasubiye kuba umuntu uko mbonye Hope agarutse. Kweri nararema nkavuga yego agiye kuvugwa, mugabo nkaca nguma mvuga none umwana ntituvugana, sinzi hariya ararira akabura abantu bamubembereza. Narabura itiro, sinigeze ndyama. Sinzi ko vyibuka je nama ndakubuza amahoro Alex, ndakubaza umwana wanje amerewe gute, umwana wanje amerewe gute. Sinigeze ngira amahoro n'umunsi n'umwe. Mwijoro ntibyashika ukibagira ukaza kuraba aho araryama? Apana kwibagira gusa, naravyuka nkamuhamagara, Hope. Papa agacambwira ega Hope sihari, cyane numvise umwana aritse ariko ibarabara, nkagenda ndiruka naho bari kumutaga, nkagenda ndiruka nibaza ko ari Hope ariko ararira kwibarabara. Wagize depression? Yego, ni Imana gusa yafashije. Hanyuma umunsi bakubwira ati Hope arinjiye ibitaro, bagiye kumugirira operation, utari buje kumusuhuza, ntiwagize agahinda? Uwo munsi nararyamye abwiye umugabo wanje, ukabona ndonse itiro no munsi, ndyame ntumvyure.
narasenze Imana ndavuga Mana ndagusavye uze kumpitiro ndyame umunsi wose nze mvyuke bambwira ko Hope yavuye mu bitaro, kandi Imana yaramfashije nararyamye cyane ndibuka umengo babimbwiye ari samedi dimanche ndavyuka ndaja gusenga ndasenga kandi naratamvye cyane naratamvye lendi yaho rero niho mwaciye munyandikira mumbwira ngo Hope ngo yikanguye. Ndashimira Imana cyane. Nazariya kuri biro iwanyu mwarigeze kunyereka abana bafashije benshi muranyereka n'ingene bagarutse bameze biga rero ndavyibutse biga navyo nyine vyarandemesha cyane naho abantu baguma banca intege mugabo uwundi mwanya nkaca nibuka ry'amafoto nabonye hajya nkavuga nti kurya bajya bagarutse niko n'umwana wanje azogaruka. Hariho umuntu yigeze kumbwira ngo hariho umupasiteri muri Kongo ngo asengera abantu ngo abantu bagakira ngo acambwira ko hariho ngo n'undi mama nawe yarafise umwana ameze nka Hope ngo baramusengera arakira. Kubera ico gihe je numva umengo naho bari kumbwira umupfumu niko atawigeze kumbwira ibintu byo mupfumu, narumva yuko bambwiye no ku mupfumu ko ndamujanye Hope yokira narumva ko no mutwarayo. Ico gihe ndavyibuka yuko nariteguye ndagenda ndarondera ibyangombwa nzi yuko ngira ndamutware Hope kuri uwo mupasiteri ngo amusengere. Rero ndashima Imana kubera muri ivyo byose Imana je vraiment yarabanye nanje niteguye neza ngo ngira ngende camuna message yo mupasiteri wanje acambwira oya ntuve ngaho nihagira aho uja kubera nimba ari Imana izomukiza uwo mwana irashoboye kumukiriza ngaho mu Burundi nturindire kuja muri Kongo kubera ashobora kugenda muri Kongo agaca apfirayo. Rero guma ngaho muhira. Yego ncanguma ngaho kubera ndibuka ko no mu Rwanda narigeze kujayo bambwiye ko hariya muri Roi Faisal bashobora kumuvura naragiye mugabo amaze gushikayo barambwira ko atavyo boshobora nca ndagaruka. Urumva hanini kugurisha ibyo mu nzu hanini byaja mahera menshi yagiye muri izo ngendo n'imiti n'ibitaro. Sha niwo munsi wa mbere naryohewe. Uwo munsi nyene babimbwira ko Hope bambwiye ko Hope azotaha le premier z'ukwindwi. Uwo munsi nararyohewe cyane nari meze nk'umuntu azutse mugabo navuga nti nzozuka neza ndamubonye Hope. Yego ndavyibutse ivyo bintu ndarengerwa n'Imana kubera Hope yari asanzwe ari umuntu yonze akigwaye yari yonze cyane mugabo amaze kugaruka yagarutse ari umwana avyibushe afise amatama ndamubonye ndavuga oya ndabwira abantu bari bamereke ndavuga oya gese Hope barampinduriye umwana nta Hope mu mezi 3 yogaruka ngana kurya ndavuga wapi gese umwana wanje ndakoma induru ndavuga wapi gese Hope vraiment kuba sinumva ingene mu mezi 3 yogaruka avyibushe kuri naranse kuvyemera kuri Hope. Amagiye kuvyemera cyane nagiye kuvyemera ndamushikanye muhira nagiye kuvyemera urumva ndafise mutoya wanje yitwa mama Rafi yitwa Christella mugabo afise umwana yitwa Rafi. Hope yaramukunda cyane mu bantu bose Hope yibutse mama Rafi yibuka na musaza we baby ko yavuga ibifaransa n'igifaransa cye yavuga igifaransa nyene ntaco twumva mugabo abonye musaza warahamagara baby yongera hamagara na mama Rafi ndavuga yego uyu ni Hope wanje. Ugwaje umwana ingwara y'umutima utagize kwihangana nukuri urapfa ukamusiga. Benshi ntibantahura kubera ndibuka hariho n'umumama yigeze kuza ambwira ubwo mwana ntiyo baravukanye umugera
sinzi novuga ashatse kuvuga ko nawe urwaye ego uyu mama novuga nti Imana imubabarire naramuravye. hanyuma mu burwayi bw'umwana se w'umwana yavyifashamo gute atari hamwe h'abagabo hashika akarira yararira cane ntiyumva ingene ashobora kuryamana n'umwana kubera Hope yarahema ukuntu ari mu cumba uri hanze warumva ingene ariko agwana n'impwemu papa we ntiyumva ingene papa wiwe ntiyumva ingene ashobora kuryamana nawe papa we misi yose yamaryama muri salo yaratinya kumwegera ivyo jene naryamana na Hope jenyine bariho rero ari ikintu cantangaje iyo myaka yose Hope yagwaye umugabo wanje arafise abaonkle biwe baba hanze bari bamaze imyaka batumvikana. Ari ikintu natahuye muri ivyo bintu abantu uba witeze yuko aribo bazogufasha sibo bagufasha mugabo abantu utari witeze ko bazogufasha nibo bagufasha. Urumva rero Imana yarakoreye muri barya abantu ntari nzi yuko hari ico bupfuye bamfashije bamaze kumva kubera twarabanyegeje ko navyo umwana agwaye umutima turanka nyene kubibabwira mugabo bamaze kutubwira ivyo bintu vyo kuja hanze turaraba amahera turavuga wapa ayo mahera naho twoyakura. Urumva duca turabibabwira nyene twari tuzi nti kubera tubabwiye dufise ingorane batwankira badutuka mugabo bamaze kuvyumva baravuga kubera iki mutatubwiye kuva mbere ntimwari kugira izo ngorane zose. Twari kubafasha mugabo ntaco ko babimwemereye kumutwara hanze reka tuzobikora vyose twebwe.